amavuta yoyo ahingurwa mu bintu byinshi bitandukanye kandi n'amavuta meza ku kwisiga abantu b'abakonesere beza ngo kwawe nawe nibaza ko ugira ubuvuzi zo fresher amen ndabyakiriye nanje ndabibona abandi batarabibona sinzi n'abantu baba bazi ibanga ry'amavuta y'ikibonobono ari amavuta bita lubrifiant n'amavuta basuka mu mamoteri y'imiduga rero twebwe nkajya turayabona kujya nyene ngabo nk'ubu jewe nje ababwira ati ajya amavuta bayakora mu kibonobono mu mavuta y'ikibonobono ubu utaba bitahura aca avuga ko ndiko ndarondera ivyo kurya kuko baraza ngaha kuyagura hanyuma je nije ndi ntwari ibyo kibonobono numva tweko turaganira ntiyoreka kunyishura nkamubaza mvugize ukuri ayo mavuta ushatwaye ukabona ahandi yaba ari nk'umama cyangwa umugabo akitwengera ariko umwinjiye buke buke katse bakakubwiza ukuri aza ngo umukobwa mwiza nyine ngo wawe ngaho ibana mugabo ubuje wese akaba avuga ati bana milyone ujya niwo gusohokana gusa tugende hariya dukore biriya bintu hanyuma mugabo mu rugo wapi ibana ngo wisiga ariya mavuta ni 2 acaza taho rero ni noti nyinshi Yes, abakunzi ba Shine TV reka ndabaye ikaze bangenda bashimye ngo bwose muko baje kudukurikira wabara no mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi wabari muri diaspora nabwo ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ndigango ndakubwira ngo ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe ituma usubira inyuma bigatuma udashika kwihangiro ryawe. Kwa cyane usenga Imana bisigaye ucugira subscribe kuri Shine TV kugira ngo ntihagire ibiganiro byose biragucika. Ukaba ari ryambere uravye televiziyo yacu bien sûr mwamubizi ko muri kumwe na minyone wanyu kuri microphone iyo ndigare mwamubizi ko ntari jenyene ndizaje jenyene biba byansi kabisa ariko mba ndi kumwe n'umwemvite wanje uno munsi ashana umugwiza tunga guys kidi umugwiza tunga umva umugwiza tunga karibu cyane ego murakoze cyane kuri televiziyo yanyu yitwa Shine TV okay murakoze ndashimiye na cameraman inyuma ya kamera ndashimira mwebwe muri ko muradukurikirana minyoni ndagushimiye ari akantu uvuze ngo namugwiza tunga sawa Ukano ni abantu bazi ubwenge apana bo bazi ubwenge bazi iby'imwembo babaje gucakira cyangwa ati amen ndavyakiriye okay hanyuma nitwa David Tuyisabe benshi banzi ku izina rya Kibonobono bivanye na projet ndiko ndakora cyangwa nahamagariye abarundi ndayibahamagarira kugira ngo baze twishire hamwe twiteze imbere ego ibaze ko nanje natsinze ngavuga ati Kibonobono hari umuntu yorora imbwa usinde kwigeze kubibona yego narayibonye no kuvuga ngo wewe umwise ngo wambwawe nta kintu kimwe bimubwiye agabona ko ari gutunze yego irya projet ni nziza natwe twarigeze kugomba kuyikora korora imbwa mbere rero buje mbonye ariko arabikora byaranezereye mu bisanzwe ni vyiza yuko tumenyera yuko tutaguma dukora vya bindi nyene habereye kuza n'ibindi nico gituma ubona hari nk'abantu batangaye babonye bari abantu borora inyo isazi ntibari bazi benshi barabikrititse ariko nibaza yuko nayo ni projet kandi hari abantu benshi tuwunze usanga igaburira nuko twe gusa tubikora ari gato hamba kandi natwe ko tutaba tumenyereye kaca tubona ko menga nta kigenda kandi ugasanga n'ubwo bumenyi buke bitumye maybe tubikora kutariko kubera tukaba tukiriho turiga ariko noneho bavuga ko buke buke ariko rugenda cyane
watubwiye ko witwa David ariko ahanini benshi bakuze kuri kibonobono nibaza ko mumaze guca ahantu henshi mubisigura ivy'ikibonobono ariko hari umuntu ashobora kuba baravye no munsi nakaye kamaro ka mbere y'ikibonobono akamaro ka mbere y'ikibonobono kirazana amafaranga kirimo amahera ni diri icyambere bumva ivyunguka yego kuwa kirimye n'amafaranga hanyuma ego kubera ko gihingurwamo ibintu byinshi bitandukanye nk'amavuta y'ikibonobono w'irede essential castor oil n'amavuta azimvye cyane gose vy'ukuri natwe bwe turabibona hanyuma kandi burya kiravamo n'ifumbire nayo nziza rero amavuta yoyo ahingurwamo ibintu byinshi bitandukanye kandi n'amavuta meza ku kwisiga abantu b'abakonesere beza nko kwawe nawe nibaza ko ugira ubuvuzi zo freshere ndabyakiriye nanje ndabibona abandi batarabibona sinzi n'abantu baba bazi ibanga ry'amavuta y'ikibonobono ego hama kandi n'amavuta akoreshwa mu ma-industrie buriya ni ibintu by'ikibonobono ndabashimira kuba muza mwebwe abamenyesha makuru kugira ngo mubibwire abarundi kuko namanda kubwira ukuri jewe naraciye ku ishure ariko kandi sinari bwigere menya irangi uranira irangi dusiga iyo riva narakunda kwibaza ibibazo byinshi cyane bivuze none kubera kingana gutya kabisa ntazi irangi barikora mushya ariko umunsi nahaguruka nkibaza nkakurikirana nasanze no ngaha nshobora kubimenyeraho ibijyanye n'ibyo irangi rivamo rero nk'ibintu by'ikibonobono twebwe ari amavuta bita lubrifiant n'amavuta basuka mu mamoteri y'imiduga imodoka iyo ariyo yose amavuta ya moteur bita lubrifiant rero twebwe nkajya turayabona kurya nyene ngabo nk'ubu jewe nje nkababwira ati ajya amavuta bayakora mu kibonobono mu mavuta y'ikibonobono ubu utaba bitahura aca avuga ko ndiko ndarondera ibyo kurya ko ngomba kwiba abantu ariko biciye kuri mwebwe uko tubivuga kenshi kumbura abantu nabo bashobora kuvuga ati mbwa nivyo zirega nivyo none amalibrifiant twe tubonaza none bayakura n'amamesa n'amakoto ugasanga umuntu rero agize recherche akacamwereka ati burya ava hari rero bihuriranye yari yarabonye video yanje cavuga kumbe wa muhungu ntiyabeshe akacaza nico tumvuga ati turabashimira mwebwe abamenyesha makuru nk'ubu twebwe abarundi nana ko igihugu cibereye twabaye mu ntambara igihe kirekire tugize tuyisohokemwo niho twabonye amareta itanga karyo ku barundi abana b'Uburundi bariga duca turiga twize kandi dufise ya esprit twaguma tubona kuri bakuru bacu yuko duhejeje zoca tubona akazi ko turaheza amashure bamwe tuja gusanga ahubwo siko biri cyaba ngombwa ko dusohoka tuje hanze mu bihugu kurondererayo abatabishoboye tugume ngaha rero aho muri ico gihe bica bisaba tugume twiyumvira none inyuma yaha hokogwa iki rero nk'ubu uravye nk'imiduga iri ngaha mu Burundi kugena ingana yose keneye ayo lubrifiant jewe rero nk'ubu nje nkaca mvuga ati turime kino kibonobono kizoduha amavuta dukoremo lubrifiant hakaca haboneka incabwenge zibishimangira atega ivyo bintu birakunda tugaca tuyakora tuyikoreye twebwe ngaha nyene mu Burundi kaca dusaba leta ati désormais nta lubrifiant azosubira kwinjira avuye mu bindi bihugu dukoresha lubrifiant yakorewe ngaha mu Burundi gatanga amahera bakayapima bakabona vy'ukuri ko ari ivyo vugisha ukuri uravye imiduga isirikira muri gisagara ca Bujumbura n'ca Gitega n'ca Ngozi n'ahandi ubona iyo company
yoha akazi abarundi bangana gute ibihumbi vyinshi kabisa kandi leta yo kwinjiza abantu bokoroherwa kuyaronka imiryango myinshi yobaho rero ibi kugira bishoboke ni kubera mu bwamenyesha makuru turabashimira byo mugenda mutwereka tubona wawa iki kintu nibyo no je navyumvise najedeje ubwanjye ndavyumvise ukundi kuntu ntari bwavyumva n'ikihe kibazo kimaze kugaruka kenshi mu bantu mubona afise ko amakenga kuko jewe nivaho imbere ko tubandanya hari abantu uko biri kose uko mumaze gukora ibiganiro byinshi abantu mumaze kubona bafise amakenga bakavuga ati reka naye amakenga mumaze kubona ahanini abantu bafise amakenga nabiri nabiri ariko ayiganje gose yoyo arabona ku bandi bose namakenga yuko iyo turiko turahamagara abantu ati nimuzane amahera dukore baca bibuka ivyo bahisemwo vyabivye yego baca rero bagira amakenga bavuga ati uyowe atandukaniye n'abandi kandi umva nka jemba niho ndavuga ibintu bitamenyerewe baca bavuga ati ryo n'uwarimwo wowe rero sasa ayo makenga nibaza yuko yarabaye menshi gushika ubu ku buryo n'abaza nibabandi nyene baba baratembereye baba bazi ngene ibintu bitangura canke babandi baba bazi ati ok kine risque rien n'a rien akaca avuga ati je ntaco ayo make ariko abatari bake badukurikirana barasaba makenga yo kwibaza ngo bazibwa ego hanyuma ayandi makenga ngira ngo yaberetse neza ngira ko ndumu escrow nigihe nabandi ko ndavuga yuko amavuta y'ikibonobono tuzoshobora kuyahinguramwo igitoro voilà nibaza ko abantu benshi baragira amakenga bumvise ngo igitoro togenda hariya umva nyene ukabona ko umuntu ariko situation tuba tuko turacamwo nta gitoro kihari urumva umuntu rero kucaza akaca avuga ngo uyu nokora ngo igitoro mu mavuta ikintu babona kiri ngaho ayo makinga barayagize gusa utarambaza ikindi ico novuga gusa kuri ivyo ikintu bita biocarburant iryo jambo sije narishizeho biodiesel twavutse turyumva biocarburant amavuta yose naho yoba amamesa naho yoba yo dukuye mu ngurube naho yoba ayavuye ikintu cyose cyitwa amavuta kirakorwa mu gitoro rero ntibabone bavuga je bijya nabivuze ndiko nderekana ibishobora kuva mu kibonobono rero ariyombaje vy'amakenga amakenga hakuru nayo abiri bavuga ati ivyo bintu ntibibaho wowewe ubona umusuma aje avuga ngo vy'igitoro mu kibonobono yandi nayo ni ivyo byo kuvuga ngo nawe nyene asa n'abandi aje kutwiba gusa ngaho je no baremesha kubera urazigama inyone nubona umuntu aba yicaye ku ntebe igira gucyaya hari igihe twicaye kuyo dutiye mu bihana turiko turabe yuko ikibonobono corimwa rero nibaza yuko nta mutima wo kwiba borema dufise borema aho uravye aho twatanguriye uko twatanguye uko je natanguye naho ngeze je mbona borema hari umuntu namusasa umusozi munini savuga ati na je rero ko ari uko ngira ntera ikibonobono memwe kimushorera none owe ntuje tuko turapakira probox harya ibigiye muri izine twabanje gushiraho izine ntoya kubera je naratahuye yuko harya umuntu yohera hasi nokuri umuntu yohera hashoboye yohera ego ko tugenda kugura ama machine iki gafata imitahe y'abantu kujagura imashine ariko twabonye twohera hasi ko nk'ubu
amavuta twara tuyakora nyene mu buryo busanzwe yego nk'uko twamaze kubona barayarondera cyane biteye ndagufitiye umukiriya voilà ramakigira 10 ndaguhako of course uraza dusangire ni 6000 rero nk'ubu twashizeho izine y'ikirundi yego uvuka Dumugamba mwijenda uri umunyegenda wewe ibyo ngomba kuvuga ntavyuzi ngomba kuvuga iyengero iyengero urarizi hajya bagirira amavuta na cameraman ntavyazi arabizi hajya amavuta y'amamesa jema ndahabona kintu ndamanda mu monge ndahazi voilà bijya by'ikirundi bijya bazunguruka iyengero ndabibona rero natwe tugomba tugire iyengero wabonye ko dutwaye amasekuro ibiki ya risanzwe mugabo ni kuba turitegurira umwimbu w'ikibonobono carimwe rero turabigura kandi tubagurira amahera meza kandi nk'umwana yarantu usanga babifise ku misozi vyarameze kuva bumvise yuko ari abantu bagura ikibonobono ngira vyabatungishije nukuri nanje ngiye kukirima kukirima ni bon tuzukugurira of course erega ni giti ndakizi amababi yacu mwijenda mara ndakibona mwijenda ndahazi mara ndakibona ndakunda kuhaca nabibonye muri iyo video naje muri kwico giti ndakiza ahantu biri ngaho mu mashamba kandi baza ko bayo cane mwijenda biriyo kiya gice cyose ca Mugamba kugenda hariya na Bururi kandi uranagiye wanyu harakanye zamukike hose ariko kirabaye suga ko umuntu yarakura imibiri yakarina ikibonobono apo ivyo je navyo no hanura umuntu umuntu amaze kumva amakenga ari mu bantu kandi mukaba mutanguye gukora kuko jewe ico kintu mvuze mbere barashakira nanjyohe cuko mumaze gutangura mwatanguje uburyo buke mufise umuntu aje yibaza muravye ingene mwatanguye naho mugeze uno munsi kuko igice cya kabiri nibaza ko kija kuba ica microfinance gatuma duheze igice ca mbere ndashaka kumenya uno munsi muravye kuva mubishize ku isoko kuva mutanga kuvyereka baye niye impact vyagize bigeze he bigurwa gute muri rusange bigeze he kugurwa byo mu abantu baza muravye babihurumbira muravye babirimo kugira ngo n'abari inyuma cyo kibazo ndayibajoge ngo n'abari inyuma ntibagira amakenga kuko ati kuva mwatanguriye mumaze gushika kuki yes okay urumva kora twebwe ata financement twatanguranye cash tukoresha amahera ayo baba bazanye n'imitari rero uko bayazanye niko tuyakoresha rero ico dushikako dushika kukingana n'uburyo wabuhari ariko muri no misi kubera ibi tuvuga nabonye abarundi babanza kurindira barashishoza hama mugabo kandi nk'ibi vy'iwacu biko biraborohera cyane kuko kera ikibonobono mu Burundi cararimwa ikigize kabiri mu bindi bihugu iyi migambi irateye imbere cyane ikigize gatatu biri kuri internet kuri Google hari ku ma YouTube hari ama video menshi ikigize kane abarundi twarasanzariye kure iyo rero bagiye nko mu ma shop hariya bakabaza castor oil igiciro shavuga kumbe bya bintu bizimvyuku kumbe bya bindi wa mutipa ariko aravuga nivyo benshi rero baja kudutelefona ibitugira baravyumva ariko baca bihutira kuja kuraba uwaronse umwanya rero akabiraba akabona ingene bizimvye aca turondera kandi amajambo menshi atugoza acazana ubwo buryo rero nibwo tuca dukoresha je navuga yuko aho tugeze gushika ubu si habi kandi si heza kuko ihangiro ryanje jewe nabo dufatikanije dushaka gushika ku bantu igitigiri c'abantu umuriyoni 1 million
miliyoni w'abarundi n'abarundi kazi na minyone udasigaye inyuma ashobora ntegezwa kuza udasigaye inyuma amavuta y'ikibonabona ni sawa uyisiga ni bon ariko je mbwira nawe ucironka abakiriya benshi kuri turashika rero nako ndavuga aho tugeze ubu tuko turagerageza gushiramo inguvu uburyo bwinshi turonka tubukoresha mu kumenyekanisha igitego cy'ikibonabona duhamagara abo bantu baze bakwiye rero basha uzocuza je ukazobona barakwiye umuriyoni je ndaguhaye nzotanga umwaka umwe bampa umwanya gusa nkore ibiri ngaha muri uyu mutwe urahoze umutwe munini kw'ishure abo twiganye muri secondaire urabona ko aribo mumarana umwanya muremure banyita Montaigne kubera ibintu bumva mvuga sinzi icyo babifatirako baramuhasira yuko bamubona baramuhasira yuko bamubona babona uri Montaigne kinini Montaigne n'umu écrivain yanditse ibitabo vyinshi urumva kubera ibintu nakunda kuvuga je kubera ibi nkabijya muri ko murakora vya politique kwa bandi bahezagire ariko nibaza yuko igikomeye gose muhamagarira abantu kwiyunga abantu biyunge no gukunda igihugu bakunda igihugu biyunge basangire inyungu hamwe dufate nk'irya soko nk'abya Fabrice yagize canke nk'ibi tuko turagira byo mu kibonobono uzi ko dusangiye ikintu kuducanishamwo haje undi muntu aza kuducanishamwo biraja kugorana ingene unyankanisha na minyone mu gihe nzi yuko hari kamera dusangiye hari umugambi twe turakorana ushuja guhungabana ivyo rero birashobora kumpa akanya ko gushishoza nkaraba naho nosanga hari amakosa wagira ufise biroroshe ko dushobora kugira resolution pacifique yizo ngorane kubera ico dupfana kiba kiruta ico dupfa rero bijya muri ko murakora ni bon twiyunge dukunde igihugu cacu c'u Burundi twebonyene tuzogiteza imbere rero bigeze kwizera ko bitegeze ko ntambwe ishimishije like je mbona ari sawa bivanye nuko mwatanguye jewe mbona ari sawa n'umuntu asigaye inyuma no mutera intege ingo kuko iyi mugambi wacu gushiku urimwo abakuru n'abato iyo rero ikintu kiba kimaze gushikaho ico kintu kiba kikomeye kuko igiti cumye kiza cegamira kibisi yego niko bimeze rero twebwe ngaha nk'aba bantu batukurikirana bari ngaha mu Burundi bajya bene wacu ukabuzi ko amikoro atari kirenga ingo ngaha usangamo aba diaspora usangamo aba genero usangamo aba colonel usangamo abagwiza tunga no kuri baramaze kuza abo rero iyo tuvuze ati dutanga amahera tukugura imashini 10 watanga umuriyoni hanyuma we asanzwe yifitse ivyo yikorera tuvuze atoke turakenera abakozi bakora mu ruganda ucushikirirwa kabisa nivyo nuvuga ngo ware investishije wongera ronka akazi ni kuvuga ucuronka inyungu zibiri urahembwa kandi hageze kugabura kubera ko akantu kawe washiramo uraronka ko nawe amadividende twari tumenyereye jewe nza gusaba akazi iwawe minyone ukamushahara gusa hanyuma wowe ku nyungu yawe waronse jewe singaruka kubaza ariko ubu n'uburyo bwuko jewe nza ukampa akazi kandi no kurajya waronse tugaharura ti wewe ayiwawe naya nanje wanje naya nico gica ntwara imifungo ibiri hama kandi ikindi kiryoshe naje gukora iwawe tugize ico dupfa urashobora kunyirukana burundu cyane ariko ngaha ntibikunda kubera tuba dusangiye cyo cya kabiri kigize gatatu
naje gukora iwawe hageze aho mvunika nkagira accident canke ngapfa yego murashobora kunyegeraniriza ati yari umukozi mwiza mukatanga ibahasha biba bihereye aho ariko ngaha mpfuye umwana wanje ncanambwira ati mwana burya je urabona ndagiye hari abantu baraga uraronka amahirwe yo kuraga ariko naho utayaronka ngaha turatanga ibipapuro umwana arashobora kugenda gucekinga okay ndabona papa ndabona mama ndabona mwene wacu yari yarashize umutahe muri kibonobono ndabona naka yari yarashize umutahe muri microfinance none rero ndabona yiriya microfinance irateye imbere kangende kubaza nisunze kino gipapuro imitahe ya data imitahe ya mwene wacu imitahe ya ahigeze ugiye to twari twarakubuze kabisa iraba konte yawe amahera yawe amadividende twagiye tugabura twaguma tuyashira kuri konte ngani wari bwazo kuyatora genda ruraba ko ama miliyoni n'amamiliyoni usanga rero twari byakamara usanga rero uraronse uvuga wow data yarapfuye mugabo yampfiriye neza ibyo tuko turakora nukuri mugeze ku rwego rushimishije jewe reka ndabankohaje kandi numve mpamagara n'abantu bavuga bati ndashaka nshura umutahe katuve mu bintu bya hari n'umugani bavuga ngo kino risque rien n'a rien ego nimba wumva wofata risque ntureye gufata risque no mu kibonobono kubera ko je maze kumva ibyo bakora navuze ego imbere ko dushikira ibya microfinance kuko navyo nyene bazo kwa mwashaka kubimenya mwavuze nakaye kamaro kaya mavuta mumaze gukora no munsi akamaro nko nka genda yaguze nkaho yaguze usizi nagumye ndaba ngaha wayishitse simbiza amaze kuyansiga nka kabiri yaragusize okay nta cyahindutse na amadiri Chano ikiganiro nticaciye kiraba barakiravye vre barakiravye no nta ivyimviro vya content uba byarakuze ubuzigenda voilà hajya rero umva yaragusize kabiri simbizi singana simbizi n'umuntu wo gukorana vre n'umuntu wo gukorana jejo kweri nuko gusa ntabivugira ngaho kuri kamera je naranamushimiye yego vraiment ukuntu ariko arabikora fata simbiza bikora nk'ivyigo yego ari amavuta nuko gusa twebwe tuje twishira mu zindi mwivuye nk'abadandaje ntitubivuga nk'abadandaje oya je nkuko nabivuze je mvuga ibyo nasomye nkongera kandi nkavuga ibyo abarundi nyene banyibwirira kuko baraza ngaha kuyagura hanyuma je nije ndi ntwari ibyo kibonobono numva tweko turaganira ntiyoreka kunyishura yego nkamubaza mvugize ukuri ayo mavuta usyatwaye ukabona ahari yaba nk'umama cyangwa umupapa akitwengera ariko umwinjiye buke buke katsoka kakubwiza ukuri akubwira ati bivana naho waravukiye twebwe bivanye nuko tuba twavukiye ahantu baroga turashobora kuba urwaye umutima w'umurogano ngo hariho diabete y'indogano ngo hariho ngo ibintu ngo bakuroga ngo ugasanga uri nk'umukobwa ngo abahungu bose barakubenga kubenga uravyumva ngasanga uri umukobwa mwiza nyine ngo wawe ngaho ibana mugabo ubuje wese akaba avuga ati bana miliyone urya niwo gusohokana gusa tugende hariya dukore biriya bintu hanyuma mugabo mu rugo wapi mugabo ngo ugasanga urafise kwiyumvirana nanje nzubaka ryari umutipe wese aje ukavuga ati bana no basi na mitende mugabo ugasanga no wuje ugira ngo profite gusa atantego ibana ngo wisiga ari amavuta ni 2 acaza taho rero ni noti nyinshi bo je naho numva ngo abantu ngo abantu ngo badandaza ngo hariho ngo amavuta ngo bisiga ngo yo gukwega abakiriya hariho amavuta ngo bisiga yo gukundwa nukuri abatari bake baremeza cyane gose ko ari amavuta y'ikibonobono
uwo mugwi rero w'abagura ayo mavuta kubera ivyo ni benshi kandi hagwiriyemwo abazungu abahindi n'abarabo hanyuma hariho n'abayisiga kubera ubwiza bavuga ngo baragira po nziza hama hari abamaze kudushingira intahe bo bari basanzwe bayazi kuva kera bavuga yuko akuza imishatsi hariho n'abandi rero bayanywa kubwo kugira lavema mu nda burya hajya ngo twe ngo dupfa kare kubera tutoga mu nda nuvuga ngo kagenda kanwa pana kose ko kwica duke ikiyiko kimwe ugiye kuryama kubera ngo twe dufungura mu ijoro hajya ngo namakosa rero ikiyiko kimwe tuzobiheba kwera oya ntituzobiheba ahubwo bakonseya ko ubutunzi amavuta y'ikibonabona mu nzu hajya ugiye kuryama uheje gufungura ukaca ukubita n'akayiko kamwe ukaca wiryamira ni kuvuga ngo aya mavuta aca agenda akakuramwo ubucafu bwose muri bijya wariye ugiye mu gitondo birasohoka ivyo hama kandi ni benshi cane bashinga naye ko avura ngo bijya bivyimba vyo mu nda abavunitse paralize bari paralize ngo bakayisiga ngo birahera ni ibintu vyinshi kubera Nigeria niyo imaze gusohora hanze icyo mavuta ashobora kumara bavuga yuko ashobora gukiza ingwara 80 ku mubiri haba kuyisiga no kuyana kuyanwa cyane nuvuga ngo nkagenda ashobora kuyisiga nkongera nkayana urashobora kuyisiga kongera ukayana gusa ivyo twebwe turabivuga ariko ntabwo je ndi umuganga ntavyo mpanura abantu mugabo nyene nibo baba babizi cyane abantu baba hanze mutaraza muyandikira cyangwa mutarakigura je no hanura abantu minimum ngo baze bagure simbizi bo baramukorera umuti kabisa niyo nama mvuga bivuga cyane kumaze kumukorera imiti myinshi kugura ni bon je kandi bimwe mu byo bayavuga ko nivyo ko je abantu bagiye barantelefona bari za Suisse Norvège akambaza ati none kibonabona ni sawa aho uri wenyene batoya ndigume n'abandi ati manzi uve mu bantu akambaza none ayo mavuta urayisiga atoya turayisiga niho company zoduga none uratangura iyo ndavyibutse ndayisiga oya buriya kuvyibuka bigiye devoir ngomba kubigira devoir mugarega gugwa 15000 gaje sinkora oya Sinamba era fisi. Oya la charité bien nous donner comment se passe toi-même. Oya ni meza je ndayisiga kandi ntangwe kuyisiga ntago 5 ndabura mu mufuko. Mani shimwe. Nibaza hari cyo kibaye kuvuga kibonabona. Ko kibonabona oya? Nibaza ko byinshi mwarabivuze kandi byinshi bazoza barabibona ko nibaza ko tuzoba dukwana ibiganiro sometimes tuzo turababwira inde muzoshaka ko mutubwira muze muduhamagare amadukore tubabwire. Ikintu kimwe cyo numva shaka kubabaza cyane bon du moins cha microfinance bifatikaniye n'ikibonabona nire sana rifitanye microfinance ifitanye n'ikibonabona mbega yoyo izotangura ryari ko ikibonabona dufiteho ikizere ko ari amavuta yamaze kuboneka microfinance nayo bimeze gute bigeze hehe finance ni ubwa mbere abariko baradukurikirana jewe tumaze kuyegeranya turi abantu twakwirijana yego avuze ati ni byiza ko twoja turaziganya tukaguranana yego kuziganya no kuguranana twace tugenda mu banki nkuru baratwereka ingene twobikora tuca turabikora ubu tuca turemererwa kuziganya no kuguranana ni navyo ni microfinance mugabo microfinance zipanze mu kategori 4 rero kategori ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane iyo rero ya kane niyo twebwe turimo mugabo hariya ntibayita microfinance bace bayita irindi zina bazita ni groupement financier communautaire twebwe nk'ubu turabise iyo ya kane groupement financier communautaire yitwa kibonobono nico gituma ubona ko badukurikirana turababwira ko 6,000 ari umutahe mu vy'uburimyi mugabo kandi ko ku kwezi umuntu azohora ziganya 4,000
n'agatabu ko kuziganirizamo. Okay. Ivyo rero ico ni gisata ca microfinance. Yes. Hanyuma rero tumaze kugwira je naciye nereka abakwizatunga abantu babishoboye bari muri twebwe ndababwira ati iyi microfinance yo kuziganya no kuguranana ni nziza mugabo iri ku rugero ruto tutaba twemerewe kuko ntidushobora kubika amafaranga y'abantu, ntidushobora kugira arivyo bita amaprasema, ntidushobora ari ibintu vyinshi tutagira ko twemerewe ibintu bibiri gusa. Ndabwira rero abafise uburyo reka tugire microfinance yo ku rwego rwa mbere twongereze imitahe kandi iyo microfinance izofasha abarimyi kuko umurimyi mu Burundi arageramiwe. Umurimyi mu Burundi asa n'uwibagiwe kuko abashaka kurima ariko ntibaheza ngo bamuhe amafaranga kuko ushobora gusanga ivyo basaba kugira ngo yaronke adashobora kubironka. Camvuga rero reka jene ngoma nihamagarire abarimyi ndabakorere canke dukore microfinance yitiriwe abarimyi mu Burundi izoherekeza abarimyi. Mugabo kubera ko uburimyi bwa mbere tuko turakora ari kibonobono izoba ari microfinance ifasha abarimyi b'ikibonobono kuronka amafaranga kugira ngo bagwize umwimbu w'ikibonobono. Cyo turavyumvikana ko cyo tufatira ku mafaranga 250 y'umutahe. Cyo turabitangaza tubitangaje vy'ukuri uwo munsi nyene hari n'abarayi baguze imitahe 10. Okay. Uwo munsi nyene kiganiro carasohotse hariho n'uwaje yararaguze imitahe 10 bukeye n'abandi bacu barakurikira. Ariko ikiringo twatanze kica kirahera giheze rero bavuga ati mutwongera ikiringo tucare turabongera ikiringo arico turimwo ubu ubwa kabiri. Iyi microfinance rero niyo yabarimye bikibonobono kugira ngo ihanwa ry'amafaranga minyone si muvyitaguza si publicité si kuryosha abantu muri kibonobono amafaranga aretse kuba menshi cyane gose ariko ariyo kuko barayazana kandi natwe turayakoresha. Iyaba ihanwa ry'amafaranga tugira ryabera muri microfinance iwacu abarakarusha rero je nace ndabereka abaguza tunga ndabereka tehera iki kibonobono ni diri urazi ko ubu mfise ikibazo kuko kugira norohegwe ivyo kibonobono mbabarenda bigarukeko nabanje kurondera isoko iyo nzogishore kizoshore ko nabise ubwo kuvuga ati none nk'ubu abantu baraje ngabo barakirima je nciye mbura amahera yo kukigura reka ndondera isoko ndakubita imitwe kabisa isoko ndayironka barampa certificat abakenya mu karere barasinya ko ikibonobono cyose tuzimbura ngaha bazogitwara. None nk'ubu urazi ko Kenya bandembeje reka ntitwaziganira ndaja kwereka no musi bandondeye sinitaba bansaba ati twemerere mutwakire ngaha mu Burundi tuze kumara indwi zibiri dutembere ahashoboka hose duhamagara amenyesha makuru bose twibwirire abarundi ko bakwiye kurima ikibonobono tubasigurire ko mbere wowe uri kurabivuga barashobora kutavyumva reka twebwe twiyizire tuzokoresha uburyo bwacu bakirime mugabo tuzokibagurira mpava ibintu bigoye. Rero ngomba kubwira ivyo rero ni ibintu bizotuma abantu isinzi abarundi isinzi na wa miliyoni ngira tuvuga uzorenga bari mu cyo kibonobono. Microfinance yunguka iyo ifise abakiriya kandi bari ku kivi kuko rero microfinance jewe na minyone na cameraman na naka dushobora kuvuga ati bana tubwire microfinance kubera dusa amahera uko acuzana 250 millions 250 millions 250 millions 250 millions dukwije muri yaridi cyangwa ukacuzana kombye dukwije 500 millions
cha tugenda muri BRB bana tugurira microfinance ata muntu numwe twizeye ko azoza kuziganya kubika kugurura konti muri microfinance tuca tugenda mu masoko kwinginga abantu ni muzi wacu tuzobaha ingurane tubinginga ariko microfinance iba ifatikanije n'uburimyi no budandaji iyo ni kabiri na rimwe icicika banki itegezwa kuduga ikunguka rero hace duha akaryo ababishoboye bazane imitahe 250 kugira ngo abazoba bose bariko bararima igitego c'ikibonobono bagishoye baje kurondera ingurane baje guhembwa baje tugabuye inyungu twakuyemo amadividende ivyo bintu byose bibere kuri konte muri microfinance yabo nyene ubwabo kabisa ko je kintu ndiko ndakora citwa société sociale économie sociale et solidaire muri économie sociale et solidaire na TV ni uniki novuga ikintu gitoya niki nekiyiko cyo gufungura umuntu aba ari muri ico kintu akigurira muri boutique iwe nta faranga twebwe ripfa gusohoka ngo riravuye muri company iwacu rigiye ahandi se ntubu ifaranga rizoba risohotse rigiye kugura isima kubera urwo rwego tutararushikako ngo tubikore mugabo nk'ibi vy'ama microfinance ngo minyone ngo araje tugiranye contrat ngo mahera ngo ngiye ngo kuyamuhera kuri microfinance y'ubundi muntu turi abantu miliyoni batuko turahomba rero ngira wumvise ni microfinance ya bene ikibonobono kugira ngo ejo ushaka warimye hegitari ukabona harimo ubugari ushatse kongera kuzindi hegitari zibiri kugira ngo ukwiza zitatu nuzo kwirigura panika ngo urumva ngo nyene ngo hariya ngo gusaba bagucereza bagutuma amazu bagutuma oya cugenda hariya muri microfinance yawe uvuge ati ubwira abakora yati ni mumpe amahera ngana gutya ngiye kurima ikibonobono ahubwo je numva abantu bataravyinjiramwo barahomvye urumva ni ya makenga ni ya makenga kuvuga ngo microfinance ngo bariba abantu kandi ikindi naco ngira ngo tuvuze menshi oya reka duheza kugira ngo ntibibarambire yego ikindi ana microfinance minyone muze murabwira abantu naco uzokuramo bikenewe microfinance microfinance izi zo kwirondeza zo kwirondeza no kugira mugabure muronka inyungu imyaka 4, 5 na 10, 6 irashobora gukwira kubera muracirondeza muracinginga abantu tore minyone none hajya TV yawe ntango kagurana ukeneye can you imagine baraje kukwingingira amahera wewe wenyene kwera babonye uri kurakora kaza bati ujya kariko arakora kumbure tumupropose tumuhingurane yagure TV yiwe we mu mutwe ivyo niho bari babiplanifiye kumva kumana icimviro ciza ayemeruka yatora mugabo kenshi nta mutima wo kuyishura ukunda kugira kandi kwera ko mu Burundi ata innovation ihari anako nk'ubu wenda kubonye wikorera ngaho TV nanze cyangwa mbagire TV cyangwa mbagire TV cyangwa TV cyangwa mbagire TV we uyikoze kubera wabonye minyone yamuteje imbere nta innovation ujugenda utoye ingurane y'abandi hariya ibintu byawe jibura content ibintu ushira ko by'akamaro bace bareka ko biraba biroroshe yuko ya microfinance utazobishura kugira ngo rero bariya bashize imitango bazoronke ngo ayo bagaburana numva bazoca bayaronka apfuye he uvuze ikintu gikomeye ico kintu nkuba rero umuntu wundi yovyuka avuga ati wa mugabo kibona banageze kure arashobora nk'ibivyo wawe nuko batabazi but wowe ufise ugasanga ni handa bypad ikintu mvuze kirakomeye reka abantu bakora ibintu bimvamo hama umuntu akora ikintu ukabona we ntutamba ngo reka ranyetse umugambi nanje nkora ahubwo ushigikira umuntu akora ukora vuga ati ndamushigikiye
katugushimira je nshimiye wowe cyane birenze kuri ibi nshimiye wowe cyane uzogaruke nzoza pe mpabona kugenda ku matea nkaya amubwira ya konesere bagenzi bawe bose bari bakobwa beza turatubona nka wewe babwire gende mugire investissement nukuri kuko à 19 ans ko nawe nganda ndabona uri muto à 19 20 30 uba wumva nyene ukiri mugabo hari imyaka wishikanye tutazoguma tukubona nk'umustar kugira rero ataka investissement wagize biragoye aha yebyo Zewe na Shine TV muze twinvestise muri kibonobono oil kabisa turagushimiye cyane nawe urakoze big up sana